Gera nkubabaza girl ntuzigera ugira ubwoba sinzigera nkubabaza baby ntuzigera ugira ubwoba cause the way you makes me crazy girl cause the way you make me crazy girl umukenyezi tegwa iteka haguruka mama arashoboye ntankeka elele tegwa iteka yo mama uri inyenyeri tumurikira mu mwiza niyo twamushigikira azoduteza imbere umukenyezi niwe nkingi y'amajambere oya ibyari magera byarageruye umukenyezi afise ijambo rikomeye umukenyezi afise ijambo rikomeye umukenyezi tegwa iteka. Hello everybody, ndizera ko mwese mumeze neza aho umuntu wese aherereye. Ndabahaye kazi kuri Peace International TV PITV. Kuri micro ni Pascalinda la Slameuse canke Pascaline Ndayikeza. Ndabibutse kubandanya mugira subscribe no kupartager kugira ngo mubandanye mubona ibiganiro byacu. Hano muri studio za PITV ndi kumwe n'umutumire mukunda cyane kandi mwakunze kuva kera twamuhamagaye kugira ngo aze atuganirire. Reka ndamuhe kaze yivuge yongere abaganirize. Amahoro meze neza hama nitwa Toussaint All Saints nkabandi umuririmbyi yego yitwa Toussaint All Saints. Entre-temps, Toussaint na All Saints, c'est presque la même chose, mais nico kimwe. Nico kimwe. Abantu benshi banzi mu kazi ko kuririmba kenshi banyita All Saints. Muga nk'abantu benshi banzi mu kibano banyita Toussaint. Nico kimwe ariko. Abavyeyi baba bakwise gute? Okay, abavyeyi banje banyise Clovis Toussaint sinzi nkayo. Ego. Okay, mwamwumvise agira abaganirire ibintu byinshi mube hafi kugira ngo muvyumvirize. Toussaint, tuje gato muri carrière yawe. Abantu benshi bakuzi ku ndirimbo zitari zike zagaragaye hari n'abakuzi kubijanye n'amakawoke. Wo tuganirira igihe watanguye kuririmba n'igihe watanguye gukora amakawoke. Okay, kuririmba sino vuga ngo natanguye ryari nasanze nabigiye nkuko kuko kuva ndi umwana nakunda kuririmba n'amahirwe nagize amahirwe yo kugira umuvyeyi nawe yaririmba kera niyo mpamvu nabitanguye kera mugabo kuririmba karaoke nabitanguye mu 2014 gushika n'ubu. Uwo muvyeyi wawe ninde? Umuvyeyi wanje n'umuhisi yitwa Leonard Sinzinkayo benshi baramuzi ko yakora muri ministère y'imico kama ego. Okay. Numva ikiganiro kiryoshe cyane. Muri make wakwirikiranye umwuga watoranye kuri papa wawe. Ego niko novuga kuko na nivyo nkora nivyo nzi nuko nabikoye ko muvyeyi niwe yabinyigishije byinshi mama ndabandanya nyene gushika n'ubu. Numva rero waragize ibakwe waragize opportunité yo kuronka umuvyeyi ashobora kugukuza mu ngabire. Wo tuganirira dukeya cyane mu tuntu mwibukira ko yakunda donc twatumye nawe ugira iyo inspiration. Okay, kinu cambe catumye ngira iyo inspiration nuko nakuze mbona ari umuririmbyi kandi akaba ari n'umufonctionnaire akora rero kenshi abavyeyi bavuga ati kizira kuja mu bintu byo kuririmba ari ababuza abana gukora ingabire zabo kugira bazikuze mugabo je ntavyigeze mbuza nabonye yambwiye ati ishuri utegeza kwiga ariko ishure siryo rizogutunga
100%. Gerageza rero nimba ukunda kuririmba gerageza uvyinjiremo ubikore nk'umwuga. Hama tangura kunyigisha gitara, ntangura kumenya nyene indirimbo za kera nyigisha akahise k'abaririmbyi ba kera n'akabaririmbyi bubaho bageze aho bashaka kugera, kuko n'ivyo yakoramwo yasanzwe abimenyereye gose. Hama nkurira muri ivyo nyene anyigisha kugeza n'ubu. Vyo namwibukira ko rero nuko yari umuntu akunda akaranga cane, akunda abaririmbyi, ashaka kandi iterambere ry'umuziki w'Uburundi. Yego. Mwumvise bakunze ba Peace International TV, abantu mufise abana ko ishure ryonyene umwana ridashobora kumutunga. Rero mwumvise ko atuganiriye ingene umuvyeyi wiwe yamushikanye muri carrière yiwe, akamushikana kandi gukuza ingabire yiwe. Mubandanye namwe mubikorera abana banyu. Tout ça all said, kimwe mu bintu vyatumye ndaguhamagara ngaha ni kuganirira abantu bijanye na karaoke hamwe n'ingabire yo kuririmba umuziki en general. Hari indirimbo wowe umaze gukora? Yego, handi mumaze gukora, namaze gukora indirimbo nyinshi zitandukanye nizo nafashije abandi. Ubu ufise indirimbo zika kuri 3 ziwanje. Hama n'ubu nkaba nkibandanya gukora indirimbo n'ubwo nyene bifata bisaba uburyo bunini ya cane kugira ukora umuziki wawe. Muga ko twavyisanzemo tegeza kubikora. Yego. Izo ndirimbo zoba ari zahe? Indirimbo ya mbere yiwanje yitwa sinzigera nkubabaza, nayikoze mu 2013. Izindi nagiye nkorana n'abandi, nashoboye gusohora indirimbo yitwa igiswahili yitwa nipe utamu. Mu nyuma indirimbo yitwa tegwa iteka, indirimbo y'abakenyezi. Ego, cane ku ndirimbo tegwa iteka ni indirimbo yasohotse le 8 mars, yasohokeye rimwe ni na slam yiwanje yitwa femme de valeur. Narabikunze cane, ari naco catumye nifuza cane kugutumira kugira ngo tuganire. Bon, ndakunda umuntu ateza imbere abandi, cane umuntu de sexe opposé yumva yuko undi muntu afise agaciro. Nkwibarize gatoya, wari ufise iciyumviro cahe mugihe wasohora tegwa iteka? Okay, iciyumviro nari mfise nuko hajya avuga kenshi murabona abakenyezi n'abagabo hari usanga mu bisata bitandukanye batahabwa agaciro cyo kimwe. Rero kuko nkura niko ngenda mbona byo nkura navyo, muga nasanze hajya umukenyezi ari ikintu gihambaye cyane. Ndabihereye no ku muvyeyi wanje, ndacamfise ndafise mu mama kuva nkibura umuvyeyi papa niwe yasigaye ari nka chef de la famille. Rero biranyereka ububasha afise kuri famille, ukuntu agwana kugira ubuzima bubandanye, ukuntu atwitaho, ukuntu akora ikintu cyose gishoboka kugira umuryango ubandanye utera imbere. Bicaye ima inspiration yo kwibutsa abarundi n'abarundi kazi yuko umukenyezi ari kirumara, kandi tumuha intege, tumutera intege ko ibyo abagabo bakora n'umukenyezi ashobora kubikora kandi neza cyane. Yego. Imbere yuko tuja muri domaine ya karaoke, ashaka ndababwira yuko indirimbo tegwa iteka ni indirimbo iryoshe iri mu mudiyo w'ikirundi. Murashobora kuriyiraba kuri YouTube, yanditse ko tegwa iteka by All Saint Official. Yego. All Saint once again. All Saint once again. Nuko ni indirimbo nziza cyane, nashaka guhamagarira abarundi bose, abarundi kazi cyane ko nibo biraba. Wumve ko watewe iteka, kandi felicitation mama All Saint, uri mama mwiza yatewe iteka vy'ukuri. Abakenyezi ni indirimbo nziza cyane, le 8 mars muzo kwame mwiraba, birashobotse mu mutumire kugira ngo ayi present. Eshe muramuzi arimba neza cyane gose.
mumutumire kandi mumutere inkomodiyaje mumutere intege kugira ngo abandanye aririmba neza anaririmbira igihugu tegwa iteka mukenyezi. Ego cyane umukenyezi nategwa iteka kabisa. Umukenyezi nawe bw'intebe y'imbere. Tusa reka tuje muri karawoke ko ndifuza ko iki kiganiro bagito cyane cyane ko kiryoshe cyane. Tuje muri karawoke watanguye gukora karawoke ryari mengo bavuze 2013 2014. Uwo tubwira ahantu musanzwe mukorera n'imisi mwakorera. Okay, je ndi mu mugwi witwa Ingo Live Band. Tukaba dukorera mu kibanza cyitwa Jardin du Peuple Murundi kiri mu Kigobe munsi ya PAF, haruguru ya PAF munsi ya Régie des Eaux. Niyo dukorera ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu, ku munsi wa kane no ku munsi w'Imana nadukorera kuri Miki iri iruhande ya Lycée du Lac. Yego. Alsent bijanye na karawoke benshi mu kibano sinavuga ko 80% canke 100% y'abarundi ari abantu bakunda ko kibona nk'ikintu ciza ku buryo bumva yuko bo kijamwo bakagihurumbira ari benshi. Nashika ndakubaze muri karawoke nk'abantu buba bibaza ko atari ikintu ciza, umwana wawe ukubwira ati ngiye muri karawoke yumva umenga agiye mu byaha canke nk'umuntu akijijwe akabwira ati ngiye muri karawoke wumva umenga uwo muntu vraiment nakijijwe neza. Sinzi ko duha umuco kujanye na karawoke. Ego hari benshi, hari abafise abiyumvira gutyo, ariko mu bintu byose twe ico dukora umuziki, dushaka guteza imbere umuziki. Mugere tuko turateza imbere umuziki, dutegeza kubereka abarundi, kubereka misando turimba kubera abarundi kugira tuteze imbere. Rero karaoke ni nkuko ni nka sortie abantu umuntu ashaka kuruhuka mu mutwe, urabona ko tuba twiriwe kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu tuko dukora bisata bitandukanye, twitaye ku miryango, twitaho ku bikorwa by'igihugu. Rero haba hakenewe nako kantu ko gusura kwibuka yuko uja hamwe n'abandi mugasangira mukaraba ivyo mwakoze muri iyo somene, mukaganira, guhura n'abandi kugira mushobore twame turi kumwe hamwe nk'abarundi. Niyo ntumbero mbona twe dukoresha kubera karaoke, ni guhuza abarundi twamane n'umutima umwe kugira turabire hamwe ibiduhanze, turabire hamwe ibyo duteza imbere. Rero niyo ntumbero ya mbere yo guhuza. Ego uvuga ko ari intumbero yo guhuza abarundi na cyane cyane ko umugani w'ikirundi uvuga ngo ubunyegeri buyagira kwigufa, kuvuga nta kibi kirimo kuja kuri karawoke. Muri karawoke plutôt ushobora kugenda nimbutanywa inzoga ukicara ukanywa fanta canke ugafungura mugabo uruhutse. Kandi iciza nabonye umenga n'indirimbo z'Imana ubu muzigaye muzishiramwe, ko kimuzishiramwe. Okay, hajya muri bar usanga hari abantu batandukanye. Hariho usanga hari abantu baje gufungura, usanga hari abamizirima baje gufungura, usanga hari abakatolika, usanga hari abantu bose batandukanye baba bahari. Rero twe dukora umuziki w'abantu bose kugira umuntu wese yisangemo. Yego, indirimbo z'Imana tuzikora ko hari igihe usanga ari nko ku wa gatandatu hajya uri indirimbo yo gunenaza Imana. Hari abo uba wibukije ati ejo ni ku munsi w'Imana ifa ko nzoja gusenga, ibintu bene ivyo. Rero dukora umuziki kugira umuntu wese yisangemo atahe yumva nezerewe. Yego cyane. Ego urakoze cyane. Nimba atari ibanga wewe uravye umuziki en general canke karawoke urabona yuko ushobora kugutunga wonyene canke urumva ushobora kubangikanya n'ibindi bintu? Urakoze kumbaza ico kibazo, ikibazo ciza cyane. Rero nga mu Burundi bacagoye cyane kuko kugira umuziki ushobora kubeshaho umuntu nuko aba afise abantu bamutera inkunga, abantu babona umugambi w'umuziki.
rero kugira umuziki ushobora kugutunga nuko wagize umwuga d'abord hama ukabishiramo ingufu ukagira abagufasha kugira utere imbere. Niyo mfasheho n'akanya ko gusaba abantu ababwizatunga eka inzego zacu zidufashe kabisa umuziki urashobora guteza imbere igihugu mu makungu bakamenya ati hariho Burundi hariho ngira mwabibonye nka atletisme urabona hariho ba Francine hariho bano ko hari abantu bateza imbere igihugu aho bagenda hose bawe ko berekana ibendera ry'u Burundi. Rero n'umuziki nuko nyene nico mfashe akanya ko gusaba abantu bose bakunda umuziki w'u Burundi kandi bakunda abarundi twihere ko dukunda iby'iwacu kugira duteze imbere u Burundi. Yego cyane. Ego mwumvise ko ari umuntu w'impano nziza cyane kandi ko abarundi twese umuntu wese afise ingabire kugira ngo ashobore kwishikana aho ifasha igihugu igiteza imbere bisaba ko aba afise umuntu amufashe mu mugongo. Imbere yuko mpamagarira abantu dufata mu mugongo cyane cyane twebwe abartiste ashaka ubacishirize ko gatoya. Sinzigera nkubabaza girl ntuzigera ugira ubwoba sinzigera nkubabaza baby ntuzigera ugira ubwoba cause the way you makes me crazy girl cause the way you make me crazy girl. Sawa. Nazigera kubabaza Jesse nakuzi canke ngira ariko aririmbira I don't know. Ikibazo kindi woducishiriza ko kuri umukenyezi tegwa iteka mukenyezi tegwa iteka haguruka mama arashoboye nta nkeka elele tegwa iteka yo mama uri inyenyeri tumurikira mu mwiza niyo twamushigikira azoduteza imbere umukenyezi niwe nkingi y'amajambere oya ibyari magera byarageruye umukenyezi afise ijambo rikomeye umukenyezi afise ijambo rikomeye mukenyezi tegwa iteka. Urumva ko naje twagira featuring cyane gose. Mukenyezi tegwa iteka ni indirimbo nziza cyane. Mwumvise rero ko umushigikiye amafaranga yawe utobuyataye. Umuntu wese ahari hose akurikirana kino kiganiro urashobora kumushigikira uramurondera urashobora kuzotubaza muri commentaire canke ukagenda aho basanzwe bakorera kuri Jardin du Peuple Murundi canke kuri Miki. Ego ku musi wa kane no ku musi w'Imana ni kuri Miki lycée du Lac, grande lycée du Lac. Ku musi wa gatano ku wa gatandatu ni kuri Jardin du Peuple Murundi. Okay, canke ukagenda kuri shani yiwe yitwa All Saint once again. Entreta imbere yuko dusozera nabonye umenga shene yawe ntubyitaho cyane gose ngo ugume ubimenyekanisha kugira iduge aho ari kubera iki. Bon nuko hari ikintu ntarashikako nkeneye kubanza gushika kugira nshobore gusensibiliza abantu baraba ibintu by'iwanje. Ndiko ndategura indirimbo kandi nziza cyane muri no minsi natangura kubaha muri uku kwezi nyene ndabaye indirimbo ya mbere iri mu rukurikirane rw'iwanje ndiko ndategura mbere mu ico gihe bazobona shene yanje ukuntu itanguye gukora. Yego cyane. Okay, mwavyumvise ko afise vyinshi bishasha vuba bizobashikira. Dusa n'abarangiza niki woshikiriza abakonzi ba Peace International TV. Cyambere nuko ndabashimiye cyane Peace International TV ni TV teza imbere gwaruka teza imbere ibikorwa bya misi yose by'abarundi n'abarundi kazi babandanye bayikurikirana bagire subscribe partager
bagire j'aime ka bakomante ibintu byose ibintu tubandaye dutezanya imbere duhanahana ivyiyumviro tubandanye dutezanya imbere duhanahana ivyumviro. Arsent ndagushimiye ndizeye ko vuba n'izo ndirimbo zawe nizasohoka nzoguhamagara ukaza nabonye uri umuntu uciye bugufi kuri Imana ibandanye igushigikira mu byo uri kurakora byose. Murakoze cyane kandi mwakoze no ku makano kaje ko kuganira n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Peace International TV murakoze kuba mwakurikiranye iki kiganiro ntibibagire kugisangiza n'abandi. Imana namwe ibahezagire aho muri hose. Ciao.